Kuramukije wewe udahema kuba natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri anya nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV nayo tubashikiriza amakuru atandukanye bivanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politike, igisata cy'inkino, indero, umutekano n'ahandi hose uburimyi, maze amakuru akabashikira kugenda ni mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho amakuru tubafisiye none ibinyegezwa biri mwirekurwa rya General Bunyoni. Amakuru turaza kubagezaho ivyo binyegezwa, naho mu yandi makuru turaza kubabwira ko Kakuma muri Kenya umwe mu mpunzi w'umurundi yaranyurujwe. Niyo makuru tugiye kubagezaho ku buryo bw'idonido. Shimira wewe dahema kuba natwe, nanibutse utari wafyonda sabone canke se subscribe bivanye rero mukoresha kuri YouTube kugira afyonde ko maze makuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Ibinyegezwa biri mwirekurwa rya General Bunyoni. President Ndayishimiye yari yaraharahiye ko Bunyoni atazigera arekurwa kiretse Ndayishimiye abayimva atani imyaka 2 akwije mu munyororo. Jerome Bunyoni yararekuwe vy'agateganyo kwa 11 ntwarante 2026. Imvo yatanzwe niyo kuja kwivuza. General Bunyoni yari yaciriwe gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa ivyiwe inyuma yo kugira ivyaha bikomeye birimwo kugerageza gutembagaza intwaro no kugandagura President Ndayishimiye. Vyagenze gute ngo Ndayishimiye agondozwe kurekura Bunyoni? Bunyoni ari hehe ubu? Kurekurwa vy'agateganyo bisigura iki? Azosubira mu munyororo? Mbega abafungiwe ivyaha bisa n'ivya Bunyoni bo bizogenda gute? Abanyororo bandi bagwaye bo ivyabo ni gute? Tubiganireko kuri uno mugoroba guhera isaha 12 ku masaha yo mu Burundi. Fokode yabateguriye ikiganiro kuri utwo tubazo benshi mwari mumaze iminsi muturungikira. Ikiganiro kiza guca rero ikibariro kuri Twitter cyangwa se igisi ya Fokode mu buryo bwa space, kirongera gice no kuri Facebook ya Fokode. Umutumire n'umwe Rudende Pacifique ni nahazwe arongoye Fokode. Kiganiro kiramenyeshwa n'abanyamakuru Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Rero ni kuza gukurikira ino space maze kugira tubashe kumenya ivyinyegeje imbere mwirekurwa rya General Bunyoni. Naho mu yandi makuru nkuko twababariye muri mfunyapfunyi, Kakuma muri Kenya umwe mu mpunzi w'u Burundi yaranyurujwe. Kakuma ku 27 ntwarante 2026 umuryango wa Fabien Ndayegamiye uratabaza. Iyo mpunzi y'umurundi aturuka mu Makamba mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi imaze 2 atazwi irengero. Uwo yarazwi ko aba mu kirwati ca Kakuma ya gatatu zone ya kabiri. Fabien w'imyaka ishika 40 yaheruka kugurura uruganda rwo gushona i Nairobi umugwa mukuru wa Kenya. Abo mu muryango wiwe barafise amakenga bakavuga ko yahora afise umugenzo wo kuvugana n'umukenyezi wiwe n'imiburiburi incuro imwe ku munsi. Kubera ko gacerere umuryango wiwe wabanje kwitura ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi yari azwirwo cane. Nitutaronka inyishu ihagije ivuye mu bakorana ku rushengero nabo nyene baramurondeye
ntituraronka inyishyu ihagije ivuye mu bo bakorana mu rusengero, nabo nyene baramurondeye baramubura. Niko abo mu muryango wiwe bigana. Igipolisi ca Kenya na HCR baratabajwe bemera gufasha gutora Fabien, ariko ntibarakunda. Uwaharanira agateka k'impunzi kubw'umuryango wiwe Fabien nta kintu kibi yahora avugwaho ca politike, ariko yari umuntu avuga atarya umunwa, cane cyane hageze guharanira agateka k'impunzi. Kubw'umuryango wiwe Fabien nta kintu kibi yahora avugwamo ca politike. Mu gihe c'imyiyerekano yo kwiyamiriza ubukene bw'ifungurwa mw'ikambi, hasabwa amazi canke kwiyamiriza akarenganyo yamara imbere y'abandi, turafise ubwoba bw'uko ashobora kuba yaragiriwe nabi, bivugwa n'ababanyi hamwe n'abo bava hamwe. Amakenga ku bwicanyi bwibonekeza, umuryango wibaza ko yoba yaragiriwe nabi. Turamenyereye tubona abantu baburwa mu nyuma bagatorwa bapfuye. Turafise ubwoba ko ivyo bishobora gushikira Fabien, niko uwo mu muryango asigura. Usaba indongozi za Kenya gushira inguvu mu matohoza yo ku kibano ciwe i Nairobi. Ikambi ya Kakuma n'igice cayo caguwe ca Karobei irimwo ubu impunzi 250, muri zo harimwo abarundi 25,000 bakorerwa amabi yarwiriye muri iyi minsi. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahwema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahwema gushikiriza kuri ndesha kuri nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye nkuko mugenda mubibona, kandi turasaba wewe utari wafyonda subscribe canke se sabone kugira ufyonde ko amaze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Rero kuri we tutatanguranye, reko tukugezeho imfunyapfunya ya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twabariye ko burya ngo mwirekurwa rya Bunyoni hari vyinshi vyinyegeje. Mwirekurwa rya General Bunyoni n'ubwo rwose umukuru w'igihugu yari yararahiye ko atazomuhemana canke se atazorokugwa mu gihe akirongoye Uburundi, ariko bidateye kabiri yaje kuba arekugwa. Naho mu yandi makuru twabariye ko muri Kenya impunzi y'umurundi yabuzwe akarengero ni mu nyuma yuko yamaga igaragaza yiyamiriza ibiriko bikoregwa impunzi muri ico gihugu, cane cane impunzi z'u Burundi. Rero makuru twari tubafisiye none, reka tubashimire mwitekano munezero ntangere kuba tubafise. Turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.